izina ryanje nyene kugira ngo tugaragaze akanyamuneza dufise mu kwakira uru rubanza rw'indagano za burundu z'umuvukanyi wacu akaba n'imvukira ya paruwase yacu ya Ruziba. N'akanyamuneza rero kuri twebwe bwa mbere ko twigina iyo mvukira yacu, ariko kandi ko umuryango wahisemo iyi paruwase kugira ngo yakire uru rubanza rudasanzwe. Urubanza rw'uyu munsi turarwumvise kandi rurahimbaye kuko ari urubanza rw'umukama, urubanza rw'Imana yonyene yitorera abishatse, mugabo kandi tukaza no gushigikira umuvukanyi yemeye kuvuga ego akitaba iryo jwi ry'umukama. Uyu munsi akaba aramusa muraganira yatugiriye n'agatangaza, natwe turi mu kanyamuneza. ukwihebera Imana nicyo bivuga, kandi ndashima ndabasabe uyu uye agiye kugira indagano za burundu muze muramukurikirana, kandi ndazi ko mwamukurikiranye kuva gitangura, kuko si ubwa mbere agize indagano, ahubwo umunsi aje kugira indagano burundu. Mugabo mukurikirane mu bizoza birakurikira. Turazi ko yabivuze ati asabye gukorera umukama mu muryango w'abamenyesha, mu muryango w'abasaserdoti b'inyigisho rukristo, mu muryango w'abasaserdoti. Mugabo aha umufurera ni ukuvuga iki? Imbere yo kuza gushikira ico urwo rugero rwo kuja gukorera umukama mu muryango w'abasaserdoti b'inyigisho rukristo, imbere yo kuja kumenyesha iryo jambo, hariho kubanza kuba yararonse bwa mbere umutima w'ubwitonzi, umutima kurondera Imana, nk'uwurondera umukunzi wiwe, nk'uwurondera intabonwa, agaheza akimba umusozi akajayo hariya agunda y'isi. Ni ukuvuga kwinjira hariya mu rukundo rw'Imana, mu kinyegezwa cy'urukundo rw'Imana, ushika yumve yuko umutima wiwe washitse wanyuzwe wuzuye. Cyagiye gukora umunsi rero si ukwatirwa mu busaserdoti cyangwa mu diakoni cyangwa mugabe kubanza kuraganira Imana, urwo rukundo kuko banywana ubuzima bwose. Ubukanyi ubwibatisimo warose waracyorowe igicumuro wongera wihebera umukama, none urashaka kunga ubumwe nawe ubutakimuvirira mu ndagano z'ubuzima bwawe bwose. Ego ndabishaka. Bikira Mariya nyina wiwe wahisemo kugendera ubwerentegerwa ubugamburuzi n'ubwoba, none nawe urashaka kubaho nkawe iminsi yose ufashijwe n'inema y'Imana. Ego ndabishaka. Urashaka kwama urondera kwitagatifuza mu gukunda Imana n'abagenzi, mu kugendera inkuru nziza no mu kurangura amategeko y'umuryango wacu. Ego ndabishaka. Ufashijwe n'ubukomezi bwa mutima mweranda, urashaka kwitangira mu buzima bwawe bwose igikorwa cyo kumenyesha hose ijambo ry'Imana, uhereye ku bato bato n'abarushwa, wisunze akarorero k'umuhimbazi wa César Dobis. Ego ndabishaka. Umukama yatanguye muri wewe nakirangure gushika aho Kristo azogarukira. Bavukanyi nkunda cane, muze dusaba Imana Data mushobora byose ishungururire umuhezagiro wayo kuri uyu musuku yahamagariye gukurikira umwana wayo Yesu Kristo. Ubuntu bwayo nibukomeze ibyifuzo byiwe vyeranda. Mana mugiza w'abantu, Mana
witore. Yesu mwana w'Imana nzima, nico gituma imbere y'abavukanyi dusangiye umuryango no mu minwe yawe nyakubahwa Patiri Venant Ntawunkiriye cariho c'umukuru w'umuryango mu Burundi wamuserukiye, nemeye kugira indagano z'ubwerenegerwa, iz'ubworo n'iz'ubugamburutsi ubuzima bwanje bwose nk'uko amategeko y'umuryango abidusaba. Inema ya mutima mweranda, ibisabisho by'umuvyeyi nyaguhimbazwa Bikira Mariya, ivy'abamarayika n'aberanda bose n'ivy'umuhimbazwa Cesar Dobis nibinshigikire imisi yose, vyongere bifashe kuzigama izi ndagano zanje. Amen. nanje kubw'ububasha nahawe na Ekleziya ndakiriye indagano uhejeje gushikiriza mu muryango w'abapatiri b'inyigisho rukristo. Imana Serukundo ninywanishe ishikanwa ryawe n'inkuka ya Kristo, yongere ikugire ishikanwa rizima. Daba ryiza rero Mukama, uyu musavyi uyu wewe nyene wihamagariye Bienvenue Sostene, umuhunde mutima mweranda, wongere umufashe kuzigama adatezuka ivyo yemeye mu kanyamuneza, afashijwe n'inema yawe. Gira ko yokwama yisunga umwana wawe, we mwigisha nyawe, kandi yihatire gusa nawe. Mugabire kwamana urukundo rwuzuye, ahimbagwe no kugendera ubworo n'ubugamburutsi. Yama guhimbara mu kwicisha bugufi kwiwe, agukorere n'umutima wiwe wose, kandi agukunde urutagira ingero. Mufashe kumira kwibanga mu bihe bigoye, gutyo abino intadohoka mu kwemera. Yitangane urukundo kandi yuzuye ukwizikira. Ese ukubaho kwiwe ko kubaka Ekleziya, kugakiza imitima ya benshi, kandi kukaba ikimenyetso cy'ubwami bw'ijuru. Niwakire igitabo cy'inyigisho nkomeza kwemera ya Ekleziya Katolika, ikimenyetso cy'ubutumwa bwacu Mukama yaguhamagariye kurangura. Ndakwakiranye akanyamuneza, kuva ubu ugiye gusangira byose na twebwe. Urarangura rero udahemuka ubutumwa bw'Ekleziya iguhaye, kandi wame uburangura ku izina ryayo.